Hello guys, murameze neza? Natwe turameze neza cyane kabisa. Wamaze kumva icyo kari Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwera. Banahishikiye rero kugira ngo ndabarangira canke ndabakorera ubusesanguzi. Nkuko twabibemereye kuri G5 Media TV ko tuzokomeza kubasesangurira kimwe ku kindi canke idonido rya entertainment, twenyegeza entertainment uko bukeye uko bwije. No munsi reka tugaruke umushinga na Abel Nduwayo. Abel Nduwayo n'umukinyi Grace Ndundi. Ubona neza yuko ibintu abariko abigendako neza cyane. Twumvise iterambere rya cinema Ndundi, turumvamo cyane no mutama Abel Nduwayo. Nawe asanzwe arongoye company ikora inyanyo na masinema iyo twokwita G5 Production. Wasanzwe arongoye n'iki kinyamakuru G5 Media TV. Ubona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane. No musaza ari mu bantu bamaze igihe bakora cinema, arangwa n'umuco wo gutanga akwitanga atiziganya, kuvuga ati jewe n'umusaza navuga ati nitangire cinema Ndundi uburyo nubwo nzopfa baza nk'umuka ko bose bavuga ati harabaye umuntu w'umugabo. Avuga ati jewe nubwo nazoba nkihari nzokora ibikorwa byonyene byivugire. Nuko mwino minsi hari inkuru z'imisi cya kumbuga ngurukana bumenyi, hari amafoto menshi mugize imisi mubona ariko umuntu no mukinyi Onera Mutoni na Fanny Ravine, aho benshi bavuga ati umusaza twari tuzi yuko adacana waka Mutoni Onera Mutoni, tukaba tuzi yuko banashwanye na Fanny Ravine. None amafoto ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi nayiki kabisa. Ubona neza yuko ibintu babimeze neza cyane, uri kurihweza amasanamu ni meza cyane kabisa. Amasanamu ni meza cyane, bimeze neza cyane. Ari umusaza abantu benshi bagiye baramenya biciye kuri uno mugabo. Uyu Fanny Ravine na Onera Mutoni n'abakinyi bamenyekanye cyane canke baramuwe n'uno musaza Abel Nduwayo. Hamwe n'ivyo bituma abantu bamwe banabihenda ko nuko twadeje kubivuga, uno mugabo n'umuntu akomeza kuramura impano nyinshi cyane, yihenze akakubonamo impano kanaka canke n'ubwo utayifise. Umugabo akuza impano akavuga ati uno muntu ndabona ngerageje kumuconga yoshobora kuvamo ikintu kizima atitaye ku bantu bavuga nabi canke bagira gute. Kandi n'umuntu akoresha uburyo bwiwe nta ma sponsor abavuga ati jewe mfise ama sponsor canke gute. N'umuntu avuga ati jewe ndashaka muri cinema, ndazi n'icyo ngenda gukora. Uri kurabiraba urabona ko aba ari ibintu bimeze neza cyane kabisa. Saza yihangana, akihanganira byinshi, akihanganira ama challenge menshi ahora muri cinema Ndundi. Benshi murabizi ngene biba bimeze muri cinema. Nuko turabona hariho uwundi musore mushasha ariko arazamuka kandi ariko aduga mu ntambwe idasanzwe. Umusaza Abel aheruka gukora lancement yakasa mutwe. Iyo lancement yavugishije benshi, yongera ivugisha n'isi. Abantu bose baravuga ati no lancement mw'abantu nakasa mutwe. Nuko amaze gukora lancement ya filme y'urukurikirane yise Impano, yavuze ati je nubwo ndiko ndabaha iyi filme y'urukurikirane canke iyi cinema canke iyireresi y'urukurikirane, sinshobora kwicara gikonda kuko umwanya wo kwicara aho ngira. Ubwo nyene tugira ducya tubona bitayemo iyindi filme canke iyindi reresi yise Apozi. Ubona neza yuko uno musaza aticaye ashishikara gukora, avuga ati jewe nzokora gushika no kukanyuma gushika. Bavuze ati umusaza niyubahwe naho abantu benshi badashima, reka avuga ati jewe nzokora ku buryo bavuga ati nukuri ibintu bimeze neza cyane.
nyuma ntawubwe natavuze yuko uyu mugabo Abel Nduwayo atigera acika intege. Umuntu ibyo umukorera byose ibyo ahura navyo yaba ari umuntu acika intege yabagicitse kuva kera kuko baramuciye intege kenshi avuga ati jewe nubwo munci intege cyangwa nubwo byogenda gute nzokora gushika ku kanyuma. N'umuntu igihe cyose yamayigaragariza confidence avuga ati jewe aha uko bizogenda kose nzokora gushika nanje ngeze ahantu mvuga nti ibintu bimeze neza cyane. Nuko tugaruke ku mafoto ariko araca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana Abel Nduwayo ari kumwe na Fanny Lavine. Turibatsa none aho hari igikorwa gishasha kiriko kirategurwa, hama nkaca ngaruka nkabona Fanny ari imbere ya mikro ati umuntu kandi no mikro akaba tuyiza ahantu mu ruganda rw'uno mugabo Abel Nduwayo. Tuvuga tuti ntumbure hari ikindi gikorwa kanaka kiriko kirategurwa. Nuko abakunzi ba G-Face Media TV mugumane natwe mwongere mukomeze sharing ibiganiro dukora, mugire subscribe like kugira ngo habaye inkuru nshasha be bashikire ku mwanya. Nuko tubona kandi Abel Nduwayo kumwe na Ornella Mutoni bameze neza cyane kabisa, ubona basohokeye ahantu heza cyane, ubona neza yuko n'umugabo vyiwe bicanganye cyane. Nuko abakubwira ati sinshobora gucika intege nta rimwe nzopfa ncitse intege, nzobandanya nkore gushika kwiherezo. Bakunzi ba G-Face Media TV reka dukomeze turindira dutegereze turabe akari nyuma. Bano bantu mwabantu bano bantu iyo bafatanye bakora igikorwa bagasaza Afurika. Nuko reka dutegereze turabe kizovamo, zobabwira shikari kubana natwe ewa Mungu wanyu musore wanyu Fabere Burundi. Ndabakunda cyane, ibihe byiza bambe mushishikare kudukurikirana, mugira subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byose tubaha bishishikare kugenda neza cyane. Ciao, we love you so much.